gukwiza ifumbire Fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro Fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro Fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Igisata c'uburimyi muri rusangi mw'isi nka yose nico soko y'ubutunzi n'iterambere. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mbona kazoza yiwe, igihugu c'u Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'2040, kikazoba kandi ari igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Iyo mbona kazoza kugira ngo tuzoyishikeko uburimyi bubifisemo uruhara ntangere. Uburimyi rero kugira ngo butere imbere umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga ntivyizana. Harakenewe isi ndimwa imeze neza, harakenewe ifumbire nziza ibungabunga neza isi ndimwa, harakenewe imbuto nziza zirobanuye, harakenewe ubuhinga mu gisata c'uburimyi, harakenewe kandi n'umuhezagiro w'Imana iduha ibihe n'ibirere vyiza bishobora gutuma umwimbu mu burimyi wiyongera. Muri kino kiganiro tubashikiriza haniniya ku bijanye n'ingene isi yacu ndimwa twoyihingura neza dukoresheje ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu duhingurirwa n'ihinguriro Fomi mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Fomi mu Burundi Simoni Ntirampeba aratubwira mu ncamake ico arico Fomi. Fomi ni uruganda ruhingura ifumbire ivanze ikirundi hamwe n'ifumbire y'ikizungu. Rusanzwe rukoresha cyane cyane amase y'inka, hanyuma tukaca tuvangamwo n'ifumbire y'ikizungu bita chimique mu gifaransa abantu bari basanzwe bamenyereye biva hanze, tukadushiramo kandi n'ishwagara. Arabandanya atubwira ishusho y'ishirahamwe Fomi mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere. Fomi ifise ishusho nini mu gihugu c'u Burundi cyangwa mu karere kubera ko ibi bihugu byacu bibayeho cyane cyane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ufatiye ku Burundi igihugu tubayemwo urabona yuko uburimyi bufise ikibanza kinini cyane mu bijanye no kubaho kw'abene gihugu. Rero Fomi yaje nka kimwe mu bintu bishobora gufasha kugira ngo ba bantu b'abarundi canke ba bene gihugu basanzwe babaho babayeho kubw'uburimyi ize kugira ngo ikorane nabo. Rero ishusho yayo urumva yuko ifise ikibanza gikomeye cyane kuko isanzwe izana ifumbire ikenewe cyangwa ikoreshwa mu bene gihugu. Uyu munsi aho isi igeze biragoye ko umuntu ashobora kurima akoresha imbuto adakoresheje ifumbire ngo bikunde ko yimbura. Rero umuntu cyangwa ishirahamwe risanzwe rishobora gushikana ku gihe iyo fumbire abene gihugu baba bakeneye maze bakayikoresha ku mwanya bakimbura, uca yumva yuko iba ifise iryo shirahamwe yari ifise uruhara n'ikibanza n'ishusho rimwe canke ikibanza gikomeye cyane mu Barundi, mu karere, mu bihugu duhanye imbibe twaramaze gushikanayo amaguru aho ifumbire yacu isanzwe iri kirakora nikorayo iva ngaha, ahubwo twarobatseyo urundi ruganda dufatiye mu gihugu ca Tanzania aho bariko barahingura. Rero uca wumva yuko ni muri Tanzania ishusho canke uruhara rwa Fomi ari ntangere. Saho gusa no muri Kenya naho nyene ifumbire yacu yamaze gushikayo barayikoresha kandi mwimbu ni mwiza. Iyo bumvise ko yagiyeyo abarimyi barasiganwa kugira ngo bayironke. No mu Buganda naho nyene baramaze gukora ubushakashatsi kandi amakuru maraporo dufise
ni uko ubushakashatsi bwakorewe mu Buganda umwimbu ari mwiza cyane. Rero novuga nti Fomi by'ukuri ni karahara mu ruganda ntibacure uravye ivyo iryo shirahamwe riko rakora mu Burundi ndetse no mu karere. Umuyobozi ajejwe igisata c'ubushakashatsi mu ishirahamwe Fomi, Dr. Siridio Bizimana aratubwira ubwoko bw'ifumbire ihingurwa muri Fomi n'ivyunyunyu bigize iyo fumbire. Uruganda ruhingura ifumbire y'ubwoko bwinshi, mugabo isanzwe imenyerewe cyane, ubwoko busanzwe imenyerewe cyane ni butatu, ariyo twita Fomi Imbura na Fomi Bagara na Fomi Totazi. Fomi Imbura ni ifumbire yibanze imwe twita engrais de fond ikoresha kwiterwa nka byose. Fomi Totazi nayo ni ifumbire yukongerako cyane cyane ku biterwa by'inyantete n'imboga mbere n'ibindi nk'ivyamwa. Hanyuma Fomi Bagara nayo ni ifumbire yukongerako kimwe twita mu gifaransa engrais de complément ku biterwa by'ibinyamizi canke bimwe byamira mu kuzimu, mu gifaransa twita rhizome, les racines et les tubercules. Abarundi dufise n'ishu kubijanye n'umwavu nimuze tuwukoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Fomi Imbura n'umwavu mwiza. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Totaza n'umwavu mwiza. Nimuze twijukire gukoresha Fomi Bagara n'umwavu mwiza. Ifumbire ya Fomi irimwo ivyunyunyu byinshi, duhereye kwirya ivyunyunyu dusanzwe tutagukura mu mafumbire, ivyunyunyu cita azote, ico twita phosphore, ico twita potassium. Ivyo vyovyo ntibishobora guhara. Ahambavu y'ivyo hariho ibindi vyunyunyu, ivyunyunyu twita secondaire, harimwo calcium, harimwo magnesium, harimwo mbere na soufre muri ifumbire Fomi. Hakaba rero n'ibindi vyunyunyu bita rizorigorema, rimwe bikenerwa n'igiterwa ku rugero ruto, ariko navyo ne bikenewe cyane, ni byinshi birashika nka 5. Murumva yuko novuga nk'icyo bita zinc, nk'icyo bita bore, nk'icyo bita molybdène, nk'icyo bita cuivre. Ibyo byose ni vyunyunyu dusanga mu ifumbire ikorwa n'ihingiro Fomi. Hambavu y'ivyo kandi turongerako na ca cyunyunyu kita carbone, aricyo gisigura igituma umwavu wacu twita umwavu w'ikirundi uvanze n'uw'ikizungu. Murumva ko ifumbire Fomi irimwo ivyunyunyu byinshi cyane gusumba andi mafumbire dusanzwe tumenyereye cyane tumenyereye bakoresha ngaha mu Burundi. Rero akabijya nuko iyi fumbire Fomi kubera ari ifumbire ikoreshejwe n'ibikoresho biva mu mwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu, yarafite akamaro kanini cyane uhereye n'akamaro santuzi ku mwavu w'ikirundi. Ni ifumbire rero iyo ukoresheje nk'uko abahinga babisaba wimbura neza. Muri akabijya rero nuko uba uriko urasubiza isi uburyohe buke buke, gutyo ntitwirabe twenyene abantu turiho ubu twaba turiko turimbura, mugabo tuziganiza kazoza abana bacu nabo bakazoronka ingene babaho. Ivyo rero biratandukanye na za fumbe za kera zimwe twita za DAP za ire za kase kwera zozo nibyo urimbura nazo nyene, mugabo uko wimbura niko usiga agasoro mu ivu mwisi ndimwa, ku buryo uko imyaka igendera haca agasoro gatera kagwira n'umwimbu kagenda uragabanuka. Rero bisigura yuko iyo umikoresha iyo fumbire nta kazoza keza uri kurategurira abana bacu. Bitandukanye cyane n'imfumbire dukora ko yoyo wimbura, mugabo uriko mbere urasubiza mu buryo irononywe n'izo fumbire twakoresha kera, ku buryo twibaza ko imyaka izoza isi ndimwa yacu izoba yaribwiye. Ivyo rero bikazotuma mbere n'urugero w'iyo fumbire Fomi dukoresha twavuze nk'abahinga bavuze ruzohava runagabanuka kubera isi izoba yibwiye cyane. Akore n'akarusho kubera kwarimyi, murumva yuko atazoba bagikeneye gukoresha rwa rugero bakoresha bazorugabanura, bikazotuma umufuko
uronka amafaranga mu bundi buryo. Abarundi dufise inyishu ku bijanye n'umwavu, nimuze tuwukoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Ihingura n'umwavu mwiza. Abarundi mwese nimuze dukoreshe tutaza n'umwavu mwiza. Nimuze twijukire gukoresha Ihingura n'umwavu mwiza. Nagomba ndamenyeshe yuko dukora ubushakashatsi turi benshi, turi mu mugwi wagutse umwe wita platform, mbere rimwe na rimwe tugakoresha na partenariat. Rero muri iyo platform ubwo bushakashatsi bugiwe imbere n'ikigo kijeje ubushakashatsi mu by'uburimi n'ubworozi munzi arico yitwa Izabu. Hanyuma hariho n'amakaminuza atandukanye, duhereye kuri kaminuza y'u Burundi, igisata kisanzwe kiraba iby'uburimyi, kigisha iby'uburimyi n'ubworozi, n'andi makaminuza yandi y'abigenga yo mu gihugu hagati, hano vuga nka kaminuza y'Ingozi, nka kaminuza y'ubuhinga y'Igitega, hariyo n'andi makaminuza yo hanze nka kaminuza y'i Nairobi bita Université de Nairobi. Murazi ko twahereye kure, twareye ku gitegwa cy'ibiharage, mu nyuma turatandukira ibitegwa bindi mbumbarugo, na cyane cyane bya bitegwa leta yari yashize imbere. Aha novuga nk'ibiraya, nkavuga umuceri, nkavuga ibigori. Ibyo bitegwa byose rero aho ubu bya ingero zo kwifumbira byarabonetse, kandi ubu izo ngero abo bashakashatsi bashitse ko nizo abene gihugu canke abarimyi bariko barakoresha. Mu nyuma ntitwace dushira kati mu ryingo turahejeje, twarahavuye turakorera no kubindi bitegwa, mbere n'ivyo turiko turakorerako. Aho novuga nk'ibitegwa by'umumbati, ibijumbu n'imboga. Murazi neza yuko ivyo bitegwa ari ibitegwa cyane cyane ibitegwa by'umumbati n'ibitegwa cy'ibijumbu, ari ibitegwa abenegihugu badakunda gufumbira. Mugabo twariyumviriye yuko kandi turazi neza yuko bavuga mu Kirundi yuko inkoko ita ico yariye. Nico gituma rero tumaze gukora ubwo bushakashatsi bw'ibyo bitegwa, twabonye yuko iyo ukoresheje ifumbire ya Fomi mu kuyifumbira, umwimbu wiyongera cyane gose gusumba. Abarundi dufise inyishu ku bijanye n'umwavu, nimuze tuwukoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Ihingura n'umwavu mwiza. Abarundi mwese nimuze dukoreshe tutaza n'umwavu mwiza. Nimuze twijukire gukoresha Ihingura n'umwavu mwiza. Muri Fomi ho musanzwe muzi ko hameze neza, dukora ubushakashatsi bugezweho, kandi tugakora ifumbire imeze neza, dupima tukaraba akanovera kayo kandi iragafise, dukoranye imbere n'ama laboratoire akomeye, duhereye kuri laboratoire Izabu, kuko isakomeye turabizi, yararonse ipapuro vyemeza ko ikomeye. Natwege turafise laboratoire ikora neza, ariko kandi ntibagena n'ama laboratoire yo mu université akomakomeye aburaya, turakorana. Ni kuvuga rero twege by'ukuri ifumbire dukora ni ifumbire y'akanovera, dupima buri mwanya kugira ngo turabe ko ka kanovera kaguma ari kakandi kame twemerera abantu ko ariko dukora, kandi nuko bimeze. Ni ifumbire by'ukuri ifise akamaro kanini cyane kuvyerekeye isi ndimwa, kuko iyo fumbire ikoresheje urimbura, ariko kandi ukaburikiro urasubiza isi akanovera yasi abana bacu badukomokako bashaka nabo ko bazokoresha bakankinde babaho. Ibyo rero biratandukanye n'ifumbire zimwe mvaruganda zindi
zero twitwa engrais chimique zikozwe 100% zikoreshwa engrais chimique kuko zozo sinova ngo ntiwimbura urimbura ariko iyo wimbuye naho usigamwo agasoro mwivu yatumye mwisi yatumye wimbura ku buryo uko imyaka igende haca kakanovera kisi kaguma gatakara rero nkuri kariyumvira abana kazoza k'igihugu kazoza kabana bacu murumva yuko kataba kari garanti mu gifaransa niko no byita nikaba kari garanti igihe ushane n'iyi fumbire Fomi ikora yoyo iguha umwimbu kandi ikongera igasubiza akanoverisi kuyo twibaza ko mu myaka nka 10 iri imbere isi y'u Burundi zahindutse twiyumvira kandi ko mu myaka iri imbere kubera ubwo buryohe bwayo n'ingero tubwira abarimyi ko bokoresha ubu bazogenda bazigabanya kuba isi izo yibwiye akorera kandi kamaro kajanye n'ubutunzi tubona kwa ini bakoresha iyo fumbire ya Fomi. Abashakashatsi bo muri Zabu nabo muri kaminuza y'u Burundi bakoranye ubushakashatsi baremeza neza ko ubwo bushakashatsi bwakozwe neza nkuko uwahoze arongoye igisata c'ubushakashatsi muri Zabu abivuga. Ubushakashatsi dufatanije n'ikigo Fomi ku mwavu ifumbire ya Fomi bwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019 muribonera ubushakashatsi ko bwagiye burakogwa mubibona ku biterwa byinshi mbumbarugo yaba umuceri yaba ibiharage ibigori ibiraya imboga hamwe n'ibindi byinshi ubushakashatsi bwagenze neza cyane nico gutuma mbere nagomba nshimire abashakashatsi bo mu kigo Izabu nongere nshimire abashakashatsi bo mu mwishira hamwe Fomi kuko bakoranye neza cyane bakurikiza ya mategeko y'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aje twita la loi ijanye no gukorera ku bintu bishasha biba bije gukoreshwa mu ndimo ivyo barabikurikije neza mwayibonye ntanabakengurukira yuko bakurikije amategeko y'ubushakashatsi akoreshwa ku rwego rw'isi cyo bita protocole scientifique international mwayibonye neza mu bushakashatsi bagiye barakora abo rero ndabakengurukira cyane kuvyo bashitseko hanyuma ngiye kuvuga kuvyo mwagiye muri bonera na mwebwe n'impanuro no hangira ngo abarimyi basanzwe bakoresha iyi fumbire impanuro ya mbere no baha nuko ubwa mbere bogoza barakurikiza ibyavuye mu bushakashatsi ninaco gituma ubushakashatsi bwakozwe babaze rero abashakashatsi bo muri Fomi n'abashakashatsi bo muri Yizabu bamenye urugero bakoresha mugabo bahawe impanuro n'abo bantu babiri Izabu na Fomi. Umuhinga mu byo gufumbira isi Salvatore Kaboneka yaserukiye kaminuza y'u Burundi na wenyene aravyemeza va ihinguriro Fomi ritangura ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije urashiraho platform ikigo umugwi wo kuyumvira no gushigikira ico kigo Fomi ndimwo rero uwo mugwi rero n'ijisho ry'ubushikiranganje n'uburimyi n'ubworozi muri Fomi ukongera rugashigikira rugafata mu mugongo iryo hinguriro rihingura ifumbire wagomba rishasha. Bamwe mu barimyi bo mu makomine ya Buraza na Ryansoro basanzwe bakoresha ifumbire ya Fomi barashimishwa n'umwimbo bagize igihe baronka ku bw'iyo fumbire ya Fomi bakaba banezerejwe nuko bariko barariha amahera yibanze ku ifumbire gatasi ku mwaka w'2025. Nazindutse gusoroma ibiraya ngaha kandi ivyo vyibi murabona ko ari biraya vyiza kandi binini kandi ibi vyatumwe nuko n'ifumbire ya Fomi twabiteyemo nararondeye umwavu w'ikirundi hanyuma nja rero mu kuza kuharima ndaza kurima neza isi ndayigira neza hanyuma ndaca ibinogo ngaha nyine hanyuma mbanza gushiraho intuze y'ishwagara haciye nk'indwi nka zibiri ndaza ndaca ibinogo kuvuga ndashiramwo iyi fumbire y'ikirundi hanyuma ndashiramwo n'ifumbire ya Fomi nukuvuga rero nkaca ntera mu nyuma mpejeje kubagara hanyuma nje ndaza ndashirako iyindi Fomi ibagara hanyuma rero nico gituma mubona ngene ibiraya nsoromye ari binini kandi ni vyiza kandi nabisoromye neza kandi ndose umwimbu utari muke none
icyo gituma rero dushimiye leta y'u Burundi kubera itwitaho ikaturungikira amase kuvugurura umwavu w'ikizungu tukawucanka n'umwavu w'ikirundi bigatuma tuca turonka umwimbu mwiza kandi ushimishije umunwa wacu ukaronka ivyo urya n'umufuko nawe ukaronka ifaranga nk'uko imbono y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuga rero nico canzindukanye ngaha kwimbura umwimbu w'ibirayi kandi murabona ko n'ibigori ari vyiza n'ibiharage ari vyiza nimirije kuza mbere gufumbira ibi bigori kugira ngo birusheho kuba vyiza na cyane cyane umwimbu w'ibigori twarawurose neza mugabo icatugoye gusa nuko imbuto irobanuye ntitwayirose neza ntiyabonetse uno mwaka mugabo iyabonetse yose twarimbuye kuko vyagenze neza twarimbuye umwimbu mwiza cyane kandi no kuvuga ibiharage navyo vy'imeshi navyo nyene twarimbuye neza cyane nta widoga gusa nuko imvura gusa yagomvye gucika n'ingoga mugabo nta widoga twarimbuye umwimbu mwiza cyane mu kumushikiranganje kuvuga twari tukarindiranye igishika ahubwo twagumye twibaza tuti mbega uno mwaka ko vyatevye vyagenze gute kuvuga rero tuzokwitaba twese kugira ngo dutangure kuriha kuvuga avance hanyuma umunsi bazoca batubwira ko tuza guheraheza tuza dutwara n'ifumbire byo duhimbara cyane mbere babitugiriye hakiri kare kugira ngo imvura izitasure twiteguranye na Fomi amase y'ikirundi turayafise no kuvuga twiteguye no kurima twarahijije twiteguye rero Imana yoduha imvura ko duzoca dutera kandi turizigiye neza ko bizogenda neza uyu mwaka iza vyayo iyo twiteje iyo imbura nabagara na totahaza izo zose zifise akarusho kanini ya cyane kuko hamwe n'ishwagara tutayisize inyuma kuko iyisi ifise umwumwa ukayiha iyo shwagara irafise akamaro isi irahinduka ikagira uburyohe ishwagara ikicimigera yo muri iyo ndimo hama iyo Fomi imbura totahaza bagara izo zose zifise akamaro bica bituma turonka umwimbu mwiza imirimo igatotahara igasa neza kandi n'ukuri biraba vyiza aha mu Ryansoro dukoresha iyo fumbire Fomi kuko tubona ko ariyo ibintu bigenda neza kuko ariyo imera aha hantu muri aka karere duteye mu ivu gusa canke tugatera mu duse tw'inka dusanzwe canke tw'impene nta kintu turonka ariko sizemwe iyo fumbire Fomi turabona akarusho cyane kandi keza Ishirahamwe Fomi ivyo ririko rirakora bifise uruhara ntangere mu ishirwa mu ngiro ry'imbona kazoza ya Sebarundi nk'uko umuyobozi mukuru wa Fomi Simon Ntirampeba abitubwira 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere Fomi rero injirira aho hantu kuko uyu munsi nimba turiko turagwiza umwimbu nimba turiko turashaka umwimbu ugwira ni kugira ngo byahangiro ujyanye n'icubahiro wanashaka ntiturindire iyo myaka yose ahubwo imbere yaho twe twahashyitse turabona yuko Fomi igeze ahantu aho umwimbu wigwije aho uyu munsi abenegihugu batacifuza gukoresha ya fumbire y'ikizungu kuko bamaze kubona akamaro k'ifumbire yacu ya Fomi baramaze kubona n'ingaruka zijya fumbire bita ikizungu uravye ivyo yonona rero baramaze kubona ubudasa uyu munsi tubona yuko Fomi ari ishirahamwe by'ukuri riko rakora ibikora inkambwa ni wabarundi murumva ko ishirahamwe Fomi ryaje mu gihugu cy'u Burundi hageze iryo hinguriro ririko rirakora ibikora inka ahasigaye nuko umwe wese kuca ashoboye yorishigikiza ibikorwa maze rirusheho gutera imbere umwimbu mu burimyi wiyongere mu gihugu maze wa munwa ushishikare uronka ivyo ufungura maze turonke n'amafaranga mu mufuko naho utaha yewe gufumbiza ifumbire Fomi nk'uko ku mwimbu
uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro Fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.